Hari kuwa gatandatu igenekezo ya gatatu kwezi k'umunani ayishengero Trinity Tabernacle gifadikanije na Victory Group bategura inyigisho ku bakozi n'abakoresha ku civugo uburongozi bwo ku giti c'umuntu nk'urufunguruzo ruzana impinduka umuntu akorera. Pastor Paddy Blaise Musoke avuga ko imwe mu nzira zotuma ubutumwa bwiza bukwiragizwa ari uko ishengero ryiga ingene rironka ubutunzi kandi ko ari ubuzima ubamwe kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu mu bikorwa vya buri munsi. One of the way to spread this revival to the nations of the world bimwe mu nzira zo gutuma dukwiragiza ubutumwa is bwiza the church to learn to create wealth. ni ishengero kwiga ingene baronka ubutunzi. When we talk about revival, tuvuze rero mu vyuro we cannot forget the professionals. ntitwokwibagira We abakozi, cannot afford to ignore business people, ntitwokwirengagiza abadandaji, because Christianity ko ubukristo is not what happened in the Sunday morning in the siba four kwa walls. Mungu mashengero yacu. Christianity Ubukristo is what happens nibikoreka where you spend your time hajya umara umwanya on Monday, kuwa mbere, Tuesday, kuwa kabiri, Wednesday, kuwa gatatu, Thursday, kuwa kane, and Friday. If we have a Christianometer, hamwe twogira igidufasha gupima ubukristo, it should not be in church on Sunday. ico bakiri mwishengero kwa Mungu. Christianometer Igipima ubukristo is supposed to be in your office, ikwiye kubajya muri biro wicara, because kubera it is where you work ni hajya ukorera that your faith and your Christianity. hagaragara ukwizera kwawe n'ubukristo bwawe. Let me hear amen. Dr. Joel Bazira umwe mu bigishije avuga ko aho uri kurakorera hari ibintu byinshi byo kuhigira bishobora gutuma nawe ushobora gushinga ishirahamwe ryawe. Arongera akavuga ko utegerezwa guca ubwenge ubu mu kwitegura igihe kizoza mu kwimvira ingene wokora ikintu kikuzanira amafaranga. Where you are working, aho uri kurakorera there's a lot for you to learn, hariho byinshi byo kuhigira. and out of what you learn, Mu byo kwiga you can go and establish your own enterprise. urashobora kugenda ugaca ushinga ishirahamwe ryawe. Praise the Lord. Mana ishimwe. Have you understood me? Mwantahuye. Jacob was working, Yakobo yari umukozi looking after sheep, akurikirana intama, and out of that experience, biciye muri ubwo bumenyi yaharonkeye he is able to get his own enterprise. yaratanguye ishirahamwe ryiwe. Praise the Lord. Mana ishimwe. What things are you learning at your workplace? Ni ibihe bintu biri kuriga mu kibanza cy'akazi ukoreramo? Praise Jesus. What are you learning at your workplace? Ni gikuri kuriga. You are not just there only to work for the government or to work for somebody. Turi ngaho gusa ugira ukorere leta cyangwa ukorera umuntu kanaka. You can learn, urashobora kwiga, and with the wisdom of God, hamwe n'ubwenge bw'Imana establish your own enterprise. ugatangura igikorwa cyawe. So you have to be wise right now, utegerezwa rero guca ubwenge ubu in prepare for the time to come, mu kwitegurira umwanya uri imbere, by thinking about how can I invest and have money. ukiyumvira iti mbega ni gute nokora It igikorwa is kizanye possible, children amafaranga. of God, Birashoboka abana b'Imana that you can use the skills you've acquired. yuko ushobora gukoresha You ubumenyi can use the waronse divine knowledge God has given you, hamwe n'ubwenge bw'Imana yaguhaye, establish an enterprise ugatangura ishirahamwe that will take care of you, izogufasha, take care of your family, izofasha and umuryango wawe. then do mission. Pastor Dieudonné Nduwimana asanzwe arongoye ishengero Trinity Tabernacle mu Burundi atubwira ko batanguje izo nyigisho ku bakozi n'abagwizatunga kugira batahure ingene bakwiye gukoresha ubwenge Imana yabahaye mu gushiraho ubuzi bakaronka amafaranga. Uno munsi twatanguye rero ibikorwa byo kwigisha abakozi, abikoresha, abagwizatunga kugira ngo batahure ingene by'ukuri bakwiye gukoresha ubwenge Imana yabahaye mu gushiraho cyangwa mu kucreate ubuzi, mu kwiyumvira no mu kugira ibintu bishasha batanguje bituma bashiraho ubuzi baronka n'amafaranga. Rero abari ngaha twese twumvise yuko ubukene si ubugombe bw'Imana. Twese hamwe nimba warakijijwe ubwonko bwawe bukora neza, tugomba kugira ikintu dukoresha amaboko yacu. Rero twumvise yuko kuba uzuye nka muyivuga mu ndimi siryo herezo y'agakiza. Gakiza agomba gutandukira ubwenge bwawe, amaboko yawe, nkagira ikintu ukora kikuronsa amafaranga. Nke mu bukene igwanishwa ibikorwa bivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'intoke zanyu. So abakurikira abasore, abayigeme, abapapa n'ama twese nk'abantu b'Imana rondera ikintu ukoresha amaboko yawe. Ikanguro ifata imwemu, umushahara igafata n'umubiri. Dukeneye kubona twese hamwe bino by'ikanguro dukangukira gukoresha amaboko yacu. Tubamenyesha ko izo nyigisho zama zitangwa uko umwaka utashe mu gikorwa c'ikanguro iryo shengero ritunganya.